Isomaga. Mwotubwira amazina? Nitwa Nadia Uwimana. Mbega muri make mwotubwira ibijanye n'ubuzima bwanyu? Ndi umukenyezi agendana ubumuga, nagize ubumuga maze amezi 2. Narize amashure y'intango, ndiga ayisumbuye, ndiga na kaminuza mu gisata c'inyifato, psychologie clinique et sociale. Mu buzima bwa misi yose bwagiye burandanga, maze guheza amashure yisumbuye naragiye mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga, nja mu ishirahamwe y'abakenyezi kugira ngo nshobore guharanira agateka k'abakenyezi bagendana ubumuga, eka mbere n'abana bagendana ubumuga usanga kenshi banyegezwa ntibaje habona, ivyo bigatuma badashobora kugira ubwisanzure ngo bashobore no gutera imbere mu buzima buzokurikira bamaze gukura. Mbega mu buzima bwa misi yose uyu munsi musanzwe mukora iki? Ivyo nsanzwe nkora, maze guheza amashure, nahejeje amashure mu 2015, kubera yuko sinashatse nkora akazi, ariko narakoze stage muri ONG yitwa World Vision. Hama maze kuyiheza iyo stage professionnelle, sinashoboye kubandanya akazi, sinashoboye kugira amahirwe yo gukora akazi, niko guca niyumvira ikintu nkora mu nyuma, ndagira coopérative yitwa Coopérative des Femmes Handicapées Tera Imbere. Muri iyo coopérative turakora ibikorwa activité de production, hama tukaca tuja hamwe n'abandi bakenyezi bagendana ubumuga bakora ibikorwa bitandukanye, mu ntumbero yuko twerekana yuko umukenyezi agendana ubumuga aba afise ibintu vyinshi ashobora gushikako. Ego, mbega mwatubwiye yuko mwagize ubumuga mumaze amezi 2 gusa muvutse. Byagenze gute kugira mushobore kugira amahirwe yo gukwirikirana amashuri, kuko harimwo benshi bagize ubumuga muri ico gihe baca baguma banyegejwe ntibashobore no gushika ku ishure ngo bagere ku ntambwe babipfuza, kandi umutwe wabi bakundira? Kenshi iyo ubumuga bumaze gushika mu muryango, abavyeyi, inshuti n'ikibano muri rusangi birababera umutwaro, ariko kenshi biravana n'ingene abavyeyi baba bavyifatamwo. Jewe rero naragize amahirwe, abavyeyi banje barakira ubwo bumuga bakimara kubona yuko nagize ubumuga, kuko ntibashotse babibona ubwo nyene, kuko nari mvuye ku rucanco rw'amezi 2.5. Hama ndagira ubushuhe nk'uko abandi bana bose bagira ubushuhe iyo bavuye ku rucanco. Hama mu nyuma niho banjana kwa muganga, babonye bidahera niho umuvyeyi wanje yahavuye abwirwa na sokuru wanje yuko bwo bari ubumuga nanduye, baravye ingene umubiri waciye umera bivuye kuri ubwo bushuhe. Hama abavyeyi banje bamaze kubibona kuko nagize ubumuga, baramvuza uko bishoboka, barankurikirana. Hama maze gukwiza imyaka yo kuja kw'ishure, baranjana kw'ishure nk'abandi bana, hama baranankurikirana kugira ngo nshobore kubandanya amashuri. Mbega uyu munsi murubatse? Ego, ndubatse, mfise umwana umwe. Ego, none ivyo musanzwe mukora mwatubwiye yuko mwatanguje coopérative, niyo mukirimwo gushika uyu munsi? Coopérative nsanzwe ndanguriramwo imirimo yanje ya misi yose, ni kimwe mu bivyo abakenyezi bagendana ubumuga basanzwe bakora. Benshi barafise ibikorwa vyabo basanzwe bajamwo vya misi yose, ariko jewe narashimye yuko igikorwa ndangura coba igikorwa kiri formel, nkakigira nka coopérative, kugira ngo nshobore gukora ibikorwa vyinjiza activité de production, hama nshobore no kumenyekana nk'umukenyezi agendana ubumuga. Rero iyo coopérative nsanzwe ndayirimo, ariko hambavu yo kuba muri iyo coopérative ndi no mwishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa Revaillante.
mw'iryo shirahamwe musanzwe mufise amabanga yahe? muri iryo shirahamwe nsanzwe ari je ndariserukira imbere y'amategeko. Nimwe mwaritanguje, ari mwebwe iciyumviro caje gute? Oya si jewe naritanguje ariko naginjiyemwo haheze umwaka umwe gusa ritanguye, maze guhura nari nkiri umukobwa, iryo shirahamwe kuko rimaze imyaka 12, narahuye n'abandi bagendana ubumuga barambwira bati turafise aho duhurira tugakora ibintu bitandukanye, barambwira ko bakina umupira, bakina ivyese, hama numva nanje nojamwo no kwinjira muri iyo shirahamwe. Rero kugeza uno munsi ni jewe ndariserukira imbere y'amategeko. Hama urumva ishira nyamwigendako, bavuga ngo nyamwigendako ntari miri menshi, turakorana n'ayandi mashirahamwe y'abagendana ubumuga, hariho inani z'amashirahamwe, inani z'amashirahamwe y'abagendana ubumuga, ariko kandi turakorana na gouvernement, hama kandi tugakorana n'ayandi mashirahamwe asanzwe araba ibindi bintu, donc haranira agateka ka zina muntu. Hama uno munsi naho murabona yuko dusanzwe turiko turakorana activité na Institut Française iri mu Burundi, akaba ari mu mugambi wo gushira habona ibikorwa by'abagendana ubumuga. Muri uwo mugambi bakaba bakoranye basinyaniye contrat na Association burundaise pour la promotion des droits des femmes handicapées. Hama rero iyo Association pour la promotion des droits des femmes handicapées niyo yashoboye gukoranya abakenyezi batandukanye kugira ngo bashobore kugira des ateliers créatifs, ivyo dukora tubiryohore, hama kandi bishobore kuronka marché, abantu benshi bashoboye kubibona. Nico gituma musanze ngaha muri IFB. Ego, none mw'iryo shirahamwe mwebwe mwaje musanga riza ryaratanguye, ni iki akahe karusho mwari muzanye mw'ishirahamwe ko ryari rimaze kubaho, canke n'ibiki mwe mwashitse mukora? Kuko twumvise yuko ryari risanzwe ririhurikiyemwo abakora ibintu bitandukanye. Ego murakoze. Akarusho nashoboye kuzana mw'ishirahamwe, nababwiye yuko nize ibijanye n'inyifato psychologie, nukuvuga turagira ama ekipe yo kuganiriramwo, tukamenya duti naka nk'ugendana ubumuga na cane turisunga abakenyezi agira ingorane izi nizi, dufate rero kuvyo bahura navyo, ariko ntitwisunga gusa ingorane, ariko turaraba naho bashobora donc les réussites, nibihe bashobora nibihe badashobora, bagira intambanyi izahe. Ivyo byose rero tumaze kubibona, turaja hamwe tukarondera aba partenaire, tukaraba ingene twokuraho izo nzitizi zituma umukenyezi agendana ubumuga muri rusange adashobora gushika, adashobora gutera imbere ngo ashike imbere, ashoboye no kuba autonome mu vyiwe mu vyakora. Ivyo rero tugaca tubikora mu guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga. Twabonye ngaha bahurikiye ngaha, mwebwe muri mu bandi benshi, mwebwe musanzwe mukora iki ku cerekeye association yawe, mu vyo tubona ngaha tusanga ngaha biri muri exposition? Mu vyo musanze ngaha muri exposition, je naserukiye coopérative yitwa COFEH Terimbere, coopérative des femmes handicapées. Muri bimwe dukora turagira amasabuni yo gukoropa amazu. Nico gikorwa nashikanye ngaha kugira ngo ndagihayanishe, ndace expose. Hanyuma naho dukora ibindi bikorwa bitandukanye muri iyo koperative, aho ndavuga nk'uburimyi n'ibindi bitandukanye, hamwe n'urudandazwa no kurondera amasoko y'ivyo tuba dukora, n'amasumission. Ego, none mwebwe mwashimye gushikana ngaha igikorwa cyanyu cerekeye gukora amasabuni. Mu bisanzwe mu Burundi hariho ayandi masosiyete atari make asanzwe ahingura amasabuni. Nakahe karusho dusanga mu byo mwebwe mukora
katumye murenza kw'ivyo abandi bari basanzwe bakora ati tugomba dukora isabuni n'akahe karusho dusanga muri iyo sabuni? Akarusho mushaka gusanga mw'isabuni yanje nivyo murabona hariho Savonor ikora amasabuni kandi menshi irakora n'amasavon liquide ariko umuntu agomba gutera imbere ntatinya les risques ntatinya les concurrence ariko akarusho cangira ncangabanya ikiguzi kuco kuri Savonor kugira ngo nshobore kwatira la clientèle nshobore kuronka abakiriya hama rero akarusho novuga ego ni sabuni irakora nkandi masabuni ariko kandi ni sabuni nziza ikoropa neza nta tuntu novuga nti hako umuntu akoropesha ya mawomo benshi bakoropa kuko abakoropesha mawomo nk'akarorero ni kubera yuko badashobora gushikira irya marché irya prix yo kuri Savonor ariko ariko ngize réduction kuri prix yanje nukuvuga mba nshoboye kuronka clientèle no kuri babandi bakoropesha mawomo hama inzu zabo canke amabiro yabo agashobora gusa neza ego. Mbega ubona uraronka clientèle igushimisha? Sindaronka clientèle inshimisha ni naco gituma naje kugira exposition ngaha tubanje kugira exposition kugira ngo bashobora kumenya la qualité y'isabuni yanje. Nakahe mu kurangiza wotera abandi bakenyezi bagendana ubumuga n'abavyeyi baba bafise abana bafise ubumuga mugabo bagaca babagumiza muhira ntibashobore gutera imbere nka mwebwe? Akamo notera ubwa mbere ndashaka gutera akamo ku bavyeyi. Iyo umuvyeyi yibarutse umwana agasanga agendana ubumuga si umwana wo guta si umwana wo kunyegeza kuko abagendana ubumuga bakeneye environnement irepanu environnement ibakira ivyo navyo nta wundi abibafasha atari umuvyeyi kuko aba yafise ubumuga canke afise ingingo zose zimeze neza aguma ari umuvyeyi ni kumuha rero ayo mahigwe yo kugaragara mu bandi nk'undi mwana agakina akaryoherwa kumva yuko yisanzuye mu muryango hanyuma akandi kamo ntera nako ndagatera communauté ntibone uwo muvyeyi yavyaye umwana agendana ubumuga nk'uwazanye umuzigo muri communauté hama imwakire yakira umuvyeyi imwankoraje hama umwana agende mu mashuri aho rero ndagira ko ntera kamo n'abarezi bakira abana bagendana ubumuga kugira ngo babere kubwisanzure bumve ko ari abana bakwiye kwiga kandi baraca n'ubwenge cyane bagatera imbere hanyuma kubagendana ubumuga nabo akamano batera ni kugira estime de soi akumva yuko ari umuntu nk'abandi kandi agaharanira amateka yiwe amadroit yiwe akumva yuko afise agateka mu bandi hanyuma agakora n'umwete mwinshi ntace ashira imbere ubumuga ahubwo abone ikibanza ciza kuye kujamwo atabonye ikibanza cojamwo ubumuga kuko ubumuga iyo umaze gushika nukubwakira hanyuma ukabana nabwo ugatera imbere yego nukwerekana kote positive y'umuntu agendana ubumuga ivyo navyo vyerekanwa na twebwe nyene tugendana ubumuga tukerekana yuko turi abantu bafite amateka.